Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho nyuma y'iminsi twari tumaze tutabana, turasubiye kubaha akaze aho muherereye hose, abari mu Burundi imbere, abatwumviriza bari inyuma y'u Burundi mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'aya makuru tugiye kwibanda ko yariko aravugwa cane mu gisata umutekano. Turi kuwa kabiri ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi 2024, murabimenyereye ko tubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye biba bivugwa mu mutekano hagati ya kansi na muntu, ubutungane, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu vyashikirijwe mu menyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ayandi menshi tubatoreza twifashishije amasoko yacu dufise irya anino. Umwanya rero wayagezweho tugiye kwibanda ku makuru y'umutekano nk'uko nabivuze tutangura aya amakuru. Umunyamakuru Eloge Wirikaneza aremeza neza ko leta y'u Burundi ifise imirwi y'inkorabara ya FDR na FLN ituruka muri Kongo, mbere n'abategetsi b'u Burundi barabizi harimwo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Umumenyeshamakuru rero akaba atanga ikimenyetso simusiga ko iyo mirwi iri ku butaka bw'u Burundi, turaza kubigarukako ku buryo burambuye. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi Eloge Wirikaneza aremeza ko atagukekeranya leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara y'interahamwe za FDR na FLN, yose akaba ari imirwi itwaje ibigwanisho ituruka muri Kongo, ariko ubu ikaba icomekana na leta y'u Burundi, mbere bakaba bafise n'ibirindiro vyabo mw'ishamba rya Kibira. Ayo makuru twabagejeje ko, ariko reka tuyabasigurire neza. Eloge Wirikaneza rero akaba ashira habona amajwi y'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika mu gihe ari mu nama y'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke kw'igenekerezo rya 22 Myandagaro umwaka w'2023. Hari inyuma y'urupfu rw'imbonerakure yarizwe kw'izina rya Isidore Niyonzima. Urwo rupfu rero rukaba rwarababaje abatari bake, bituma rero umusitanteri wa komine Mabayi Nikodemu Ndahabonyimana agarikwa n'izindi mbonerakure zitatu hamwe n'abadandaza batari bake bo muri komine Mabayi. Abo bose rero bakaba bagirizwa ko bagize uruhara mu igandagurwa ry'imbonerakure Isidore Niyonzima yarazwi cyane ku izina rya Maisha. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko yishwe n'izo nterahamwe za FDR zimuhora ko yo batanga amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi nivyo rero vyatumye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ishikira muri komine Mabayi kugirisha inama abanyagihugu n'abajejwe intwaro. N'agashavu kenshi Gervais Ndirakobuca kuri uwo munsi w'igenekerezo 22 Myandagaro 2023 yarakariye cane abanyamabaye kubera bariko barashigikira imirwi ya FDR na FLN ituruka muri Kongo, mbere ko abanyamabaye bashobora no gufatirwa ibihano ntibasubire kuronkaho basubira ibifungurwa. Uwo mumenyeshamakuru rero akaba atanga ikimenyetso simusiga ko iyo mirwi iri ku butaka bw'u Burundi, kuko ngo kuri uwo munsi Gervais Ndirakobuca yagize ati mwa abanyamabaye mwe mumenye ko tubizi kara mu gashambara. Abo bantu rero niba bafise ivyo barondera canke ivyo kurya nibagende babirondera mu gihugu cabo, bareke guteza umutekano muke ku butaka bwacu. Gervais Ndirakobuca rero akaba yarongeye agira ati mperuka kugirisha inama ariko nasanze nayifirishirije abatari bo, nasanze rero abatware bo hasi barampenze. Ubu rero nshimye kugirisha inama mwe abanyagihugu, kandi mushira ubwoba mumbwire neza abantu bose bari gukorana n'abo bantu. Ikindi rero gitangaje ni inama iherutse kubera mu Cibitoke no muri Kabaro rigizwe n'abagize imihari ya FDR na FLN hamwe n'abategetsi mu gisirikare c'u Burundi hamwe bamwe mw'iperereza ry'u Burundi. Uko bishikirizwa rero n'umumenyeshamakuru Eloge Wirikaneza, bari bitavye nama baturuka mu mihari ya FDR na FLN ni General Hamada Habimana azwi nka komanda wa FLN, General de Brigade Antoine Hakizimana wa FLN, General Major Pacifique Ntanguka umukuru wa FDR, Colonel Honore Hategekimana azwi ku izina rya Theophile atwara irindi shami rya FLN.
ega leta y'u Burundi yoba ifise inyungu ki mu gucumbikira iyo mirwi y'inkorabara? Biragoye kumenya neza ico leta y'u Burundi ishaka gushikako, ariko ikigaragara nuko hari n'umugambi wo gufatanya n'iyo murwi mu mugambi utaraja ahabona. Ariko mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi utifashe neza, mbere leta y'u Burundi ikaba yararungitse abasirikare muri Congo baja gufasha igisirikare ca Congo FARDC kurwanya umuhari M23, ivuga ko ufashwa n'u Rwanda. Umuntu yakwibaza ko hari umugambi w'ubufatanye mu gutera u Rwanda canke kurwanya umuhari M23 hari hamwe. Leta y'u Rwanda rero ikaba isaba ko Congo yirukana iyo mihari icumbikiwe na Congo mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo biri mu buseruko bwa Congo. Imirwi ya FDL na FLN rero ikaba yaragiye ivurwa mu maraporo menshi mpuzamakungu no mu karere mu bikorwa byo guhungabanya umutekano no kubangamira agateka kazina muntu, harimwo mbere n'ivyaha vyo gukora ihonyabwoko mu Rwanda ryabaye mu 1994. Mu gihe leta y'u Burundi rero yoshima gukora n'iyi mirwi, bishobora kuvyura ibibazo vy'umutekano karere kose, nk'uko rero twagiye turabibagezako. Yandi makuru atandukanye, reka tuje mu migendere y'u Burundi n'amakungu. Abarundi baba muri Afrika y'Epfo bariko bidogera cane Ambasaderi Alex Bukuru. N'abarundi rero bamaze imisi bafatwa ku kibuga c'indege ca Johannesburg mu gihe baba bariko barataha mu Burundi. Abarundi rero bakaba bafise n'impapuro z'inzira bahawe na ambasade y'u Burundi muri ico gihugu, ariko bageze ku kibuga c'indege abahakora bakanka kuzemera ko ari impapuro z'ukuri. Ba barundi rero batabaje ambasade yazibahaye ntaco ikora ngo ibatabare. Ngo twariboneye zimwe muri izo mpapuro z'inzira zitangwa na ambasade y'u Burundi muri Afrika y'Epfo zitwa laissez-passer canke emergency travel document, ziba ziriko umukono n'ikidodo vy'icegera c'userukira Burundi muri Afrika y'Epfo, ni premier conseil d'ambassade witwa Zakari Nukuri. Urwo rupapuro rero rurihwa amahande amajana 200, ubwo ni hafi ibihumbi 7 vy'amarundi. Izo mpapuro zikaba ziherekezwa n'urupapuro rwa polisi bita affidavit. Turafise nk'akarorero ko umurundikazi n'umwana wiwe bamaze indwi zibiri bafungiye mu kasho aho ku kibuga c'indege ca Johannesburg, kandi bari bafise n'impapuro bahawe na ambasade y'u Burundi. Bagirijwe ko bafise impapuro z'amagendo. Abo bantu rero bakaba baratabaje ambasade y'u Burundi muri Afrika y'Epfo, ariko kugeza ubu ntacakozwe. Uwahishikiye rero kubaraba yasanze abo bantu hafungiye abarundi benshi, naronse n'amakuru ko bamwe bahafungirwa amezi 3 bakarekurwa kurezwa indege batana mu Burundi nk'inkozi z'ikibi. Ikibabaje rero kurusha vyose nuko igihe cose bano barundi batabaje uwuserukira Urundi muri Afrika y'Epfo yishura ngo nta mwanya afise. None nimba adafite umwanya wo gutabara abarundi, Ambasaderi Alex Bukuru yoba yaragiye gukora iki muri Afrika y'Epfo? Ese amakuru y'abarundi amuhemba? Abaserukira Uburundi rero mu makungu barakwiye no kwisubirako bakamenya no gutabara abarundi mu vyo bajejwe, kuko biri mu mirimo bajejwe. Haribazwa ico Leonce Sinzinkayo afungiwe. Leonce Sinzinkayo rero akaba yamenyesheje muri Mukakaro 1993 ahegenwa na Perezida Melchior Ndadaye barongora igisagara ca Bujumbura. Mabanga yabayemwo gushika muri Ruhuma 1994. Muri Gitugutu 1995 Leonce Sinzinkayo akaba yaragirwa na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ko gushikiranganje cyo gutwara abantu n'ibintu, amaposta no gutumatumanako amakuru. Aho Perezida Buyoya rero atembagarije intwaro ya Ntibantunganya, Leonce Sinzinkayo akaba yarahisemwo kuguma muri leta gushika muri Myandagaro 1997. Kuva ubwo yararanguye n'amabanga mu bisata bitandukanye. Leonce Sinzinkayo akaba akurije ukwezi mu gasho k'iperereza, abiwe ntibazi n'ico azira kandi ntibarigera bamubona kuva afashwe. Hagarikwa rya Leonce Sinzinkayo rero riravugwa kuko ku mugoroba wa 29 ukwezi k'umunani 2024 Leonce Sinzinkayo yahagaritswe n'abakozi b'iperereza bamukuye ku rugo iwe mu gisagara ca Bujumbura. Bamufashe rero ntibigeze bamwereka umutahe wo kumufata, ntibivuze n'abariho
mu mwanya wa mbere rero abiwe bibajije ko anyurujwe ashobora kuba agiye kwicwa ariko Imana yarakinze biranyaruka kumenyekana ko yajanywe mu iperereza i Bujumbura. Kwezi rero kuraheze atawiwe yakubise ijisho Leonce Sinzinkayo, kwezi rero kuraheze kandi Leonce Sinzinkayo atajanywe imbere ya parike mu gihe amategeko atemera ko abapeje barenza iminsi 14 batarajana abo bahagaritse imbere y'umushikirizamanza n'ubujejwe kumuburanira ntarabona Leonce Sinzinkayo kugeza ubu rero ntawuzi ico yafatiwe. Leonce Sinzinkayo rero umutama w'imyaka 70 asanzwe afise ingwara zisaba ko aguma akurikiranwa n'umuganga muri Faculty ya Pacifique Ninahazwe bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ingene Leonce Sinzinkayo yafashwe mu gihe bazi ingene abafungiwe mu iperereza bafatwa nabi kandi bashobora no kuborezwa igufa. Ibi bintu rero ko vyabaye n'akamenyero kabi mu iperereza ry'u Burundi ririza abarundi rero ngo barafatwa nk'abanyurujwe bakongera rero bakamara amezi n'amezi bafungiye mu busho bw'iperereza. General Major Ildefonse Barurema arongoye iperereza rero arakwiye no kwisubira ko ngagahagarika iriho nyango ry'amategeko kabaje kurusha ngo nuko iperereza risanzwe ritwarwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ariko rikabandanya gukora amarorerwa atacamira. Bindi bitandukanye hari naho tugiye guhereza ni mu gisata c'indero umuragabe ntimwibwe kwigenekezo ry'umunani kwezi k'umunani 2024 Mushikiranganje François Habyarimana yarasohoye urwandiko ruvuga ko leta y'u Burundi irutse kuronka amapose yahawe na UNESCO badikanije na leta ya Canada. François Habyarimana yavuga ko abazoronka izo buruse ataco leta y'u Burundi zobafasha aca yerekana urubuga bashaka kumenya ivy'izo buruse bocako. Tumaze iminsi rero turonka urwaruka rw'u Burundi rwagerageje no kurondera izo buruse ruca rusabwa amafaranga niho benshi bakebwa ko bariko bahura n'abasuma ku rubuga rwa X canke Twitter hariho bashize abona ubwo busuma. Nesco rero yonyene yarasohoye n'itangazo yamiriza ubwo busuma. Nesco yavuze ko itigera isaba amahera iyo itanze buruse cerekana ko urwo rubuga ruvugwa atari urwaye. Izo buruse rero ntizibaho n'abasuma bashaka kwiba. Ntihazwi rero n'impamvu Mushikiranganje François Habyarimana amaze kubona ko yamamaje igikorwa c'abasuma tajeje ngasohore rundi rwandiko rugabisha abana b'u Burundi ngo ntibagwe mu mutego. Mbega ngo abazoba baribwe bahenzwe na leta ngo bizoba bigenda gute? Muhagabire. Turakengurukiye mwe mwese ndahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Mbasaba rero kugira ngo umunsi wose amakuru tuza kubagezaho ko ntaze kubacika ni mu ngingo zigiye zitandukanye. Imana ibahezagire kandi muzogira ukwezi kwiza.